Acha. Nabaramukije murameze neza, mumeze fresh, maniga, ma sisters. Muko bien. Ni sikwetu pro nkuko bisanzwe. Hama muri kano kanya nje mu kugira ndabafashe abantu mwifuza kwiga piano, nshaka kubigisha piano kuri runo rubuga rwa YouTube. Umuntu wifuza kwiga piano arahawe kaze kuri runo rubuga, mwuko kugira s'abone canke subscribe mu cyongereza kugira ngo bashe kumenya utuntu n'utundi ku bintu bijanye n'ingene bavuza ivyigwa vya piano. Muravyumva ko ari ibintu biba biryoshe cyane uriko ura playing utuntu Okay, ubu rero ibintu cya mbere tugomba kubanza kwiga amatushi ya piano. Piano ifise parti zibiri, hari parti mubona iyi y'amatushi aya dushobora gufyonda ko akavuga, murayabona, you see amatushi dushobora gukora ko tukavuza, iyi bayitwa clavier. Hakaba rero n'amatushe asanzwe adufasha utuntu dutandukanye iyo wifuza kugira nko gushiramo voice canke gushiramo style, hayo n'utwo bitwa kuri codinga n'utuntu dutandukanye twishi turi kuri parti yo haruguru. Ariko iyo ntigoye iyo parti yo haruguru kuko biba byanditseko byinshi, ariko ibintu hakuru tugomba kwiga nyamukuru ni ibintu bijanye n'ingene ushobora kuvuza indirimbo uciye ngaha kuri aya matushe mubona ngaha nk'uko muriko murabibona. Icambere kimwe iyo ushaka kwiga piano, everywhere you want to start with piano, you have to know the notes ou bien les notes, kumenya amanote y'umuziki. Iyo utazi amanote y'umuziki ushobora kumetriza ibintu bijanye n'umuziki. Rero ico akaba ari cigwa ca mbere, kumenya amanote agize piano. Piano igizwe n'amanote 12. Ayo manote rero 12
niyo adufasha gucuraranga indirimbo zose iyo ziva zikagera zo kuri iyi si. Ayo manote niyo adufasha gucuraranga indirimbo zose iyo ziva zikagera zo kuri iyi si, yaba ari indirimbo z'ama mineur, yaba ari indirimbo z'ama majeur, hari iz'ama augmente, ama diminué, ama sustain n'ayandi. Ni ukuvuga tubifashwa n'ayo manote 12. Rero ushobora kumbaza ati ayo manote ni ayahe? Reka tuguhe karibu wegere ngaha kuri piano tukwereke. Note ya mbere hariho do, hagaca haba iya kabiri yitwa do dieze canke kitwa re bemol, iya gatatu yitwa re, iya kane yitwa re dieze canke kitwa mi bemol, iya gatanu yitwa mi, iya gatandatu yitwa fa, iyindwi yitwa fa dieze, iya umunani yitwa sol. Ni ukuvuga ngo fa dieze niyo ari sol bemol, hama tugeze kuri sol ari iyindwi y'umunani. Okay, sol ni y'umunani. Iy'icenda akaba ari sol dieze ariyo la bemol, hama akaba iy'icumi yitwa la, hama iy'icumi na rimwe yitwa la dieze ariyo si bemol, iy'icumi na kabiri yitwa si. Ni ukuvuga ngo n'amanote ashika ku ndwi afise amadieze n'amabemoro yayo. Ni ukuvuga ngo do irafise dieze yayo, re irafise dieze yayo, mi ntigira dieze ariko irafise bemoro. Fa ifise dieze ariko ntigira bemoro. Mi urumva difference, mi ifise bemoro muga ntigira dieze, ariko fa ntigira bemoro ariko ifise dieze. Hama hakaba sol nayo irafise sol dieze, ni ukuvuga sol irafise sol dieze ikongera ikagira na sol bemol. Hama hakaba la irafise la dieze ikagira na la bemol. Hama si irafise la bemol, bambe irafise si bemol muga ntigira si dieze. Ni ukuvuga hari inote nagenda babwira mi na fa na si na do. Izo note nizo zitagira imwe iba ifise iyo idafise yitwa dieze cyane yitwa bemol. Nk'ubu nk'akarorero kuri si nta dieze ifise, si nta dieze ifise. Si ni ukuvuga dieze ya si ni do, do ni yari dieze ya si. Hama na mi nuko nyene, mi ntigira dieze ya mi ni fa. Ni ukuvuga ngo nta yindi note ishobora guca hagati ya mi na fa atari fa nyene. Ni ukuvuga nta yindi note izica hagati. Bo reka renda basabe mwegere hano mubirabe n'amaso. Iyo do yariyo, re yariyo, mi yariyo, fa yariyo, so yariyo, la yariyo, si yariyo. Okay, nkuko rero mubona piano ngaha, nkuko mubibona murabona hariho do, hakaba hari re, hakaba hari mi, hakaba hari fa, hakaba hari sol, hakaba hari la, hakaba hari si, hakaba hari do. Ni ukuvuga ngo twatanguye kuri do duhereje kuri do nyene. Turabiririmba rero. Do re mi fa so la si
do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Murazibona? Ni ukuvuga haa turahejeje parti ya mbere igizwe n'amanote 12. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iyi ni yindi parti twimukiyemo, nico gituma mubona duhereje ino muri do nyene. Ni yindi parti ifise amajwi avuga kimwe, kuko ufashe iyi ukavuza niyi umve zivuga kimwe. Umve mugamviriza, urumva ko bica bita, urumva ko bitari ko birahuza. Mugangaha biri muri meme harmoni, ni meme note bivuga kimwe. Ni ukuvuga ngo iyi ni do yo hasi muri base, iyi nayo ni do yo hejuru gatoya. Haro n'iyindi do yino hejuru, haro n'iyindi do yino, haro n'iyindi do yino, hariho n'iyindi do yino. Murazumva do? Murazumva izo sen fashion za do. Twage rero parti igira kabiri nayo nyene nuko nyene. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iyindi giparti igira gatatu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Parti igira kane. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Parti igira gatanu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Okay, aha rero ico muriko murabona ni giki? Muriko murabona yuko ndiko ndabereka aya manote ingene yitwa ayariyo, ariko hari ikintu ntarabereka. Sindabereka biga vya dieze na bemoro vyovyo biva hehe. Piano rero nkuko musanzwe mubizi canke muyumva iba ifise parti zibiri kuri clavier. Hariho parti ya mbere ni y'amatushe yera yose arera. Ibi bifasha abacuraranzi kumenya amanote bariko baravuza yariyo kugira ntibihende, kuko nkubi yaba yose yera vyotugora kuzitandukanya izarizo, vyotugora. Muga nkubu kubera harimwe yera n'ayirabura biradufasha cyane. Aha rero ico duca twiga rero tugira twigaya nayo yirabura yitwa gute? Nukuvuga ngo do murayibona ngiyi, muze muraraba neza mukurikirane cyane mugura amaso. Do ngiyi, no ngaha ngiyi, no ngaha ngiyi. Aha rero do dieze ni iyi note ikurikira yirabura. Dieze na bemoro na ya manote mubona aba ari hehe, aba yirabura, niyo bitwa amadieze n'amabemoro. Nukuvuga ngo rero do dieze ni iyi. Nukuvuga ngo iki rero? Do dieze bisigura ni note ya do guteranya 0,5. Kubera do kuva kuri do uja kuri re, ubufashe do plus 1.
ugize do plus e uca utora ijwi rya re. Rero kugira utore do dieze ni do plus 0,5. Abantu rero mutize muraza kutugora hano. 0,5 nubusa n'ibice bitanu, nukuvuga ni gice inusu. Ni do guteranya kanusu. Guteranya inusu ya kimwe. Nukuvuga do uteranije na 0,5 ucutora do dieze. Hama iyi rero do dieze irashobora kwitwa re, ukavuga ko ari re bemol. Umwe avuze do dieze undi akavuga ko ari re bemol. Bose batora iyi noti iyi mubona ndiko ndavutsa. Iyi niyo yitwa do dieze canke kitwa re bemol. Iyi noti yirabura ikurikira iyi yitwa re dieze canke kitwa mi bemol. Bemol nari nibagiye kwibabwira. Bemol bisigura mwe 0,5. Ni gukura kwa kantu kangana n'inusu. Gukura kw'inusu nico bisigura bemol. Nukuvuga rero re mi bemol bisigura yuko ari mi ukuyemwo 0,5. Ukuyemwo 0,5 usigarana iyi mi bemol rero ni utora ngaha. Mi gukuramo 0,5 ucutora. Nico bisigura. Ariho re dieze nukubera tuba twimutse tuva kuri re twimukira ino. Ucuvuga yuko ari re dieze kubera yuko bawongeye ko 0,5. Uvuye kuri mi uza kuri re ubambe kuri iyi ya re dieze ucuvuga ko ari mi bemol. Mi gukuramo 0,5 nukuvuga re dieze canke mi bemol byose nico kimwe. Hama mi rero birabe bimwe nako ndababwira. Mi hagati ya mi na fa murabona nta yindi noti hari haragaragara. Sico kimwe no ngaha murabibona handi ko hari hagati ya do na re. Murabona ko hari noti iri hagati ya re na mi. Murabona ko hari noti iri muga hagati ya mi na fa murabona hari vide. Nukuvuga ngo uvuye kuri mi uja kuri fa ubugize plus 0,5. Nukuvuga hagati ya mi na uvuye kuri mi uja kuri fa ugira plus 0,5. Nukuvuga ni ya do ni nka kumwe kwa kuri do dieze ugira do plus 0,5. No ngaha kuri mi ufashe mi ugateranya na 0,5 uza guca utora fa. Nukuvuga ngo nta mi dieze ibaho, nta na fa bemol ibaho. Fa bemol abari mi, fa dieze nayo abari fa. Mi dieze nayo abari fa. Fa bemol ni mi, fa dieze ni mi dieze abari fa. Aho muca mu vyumva ivyari byo ko ndababwira. Twagiye rero tugeze kuri fa. Iyi noti kurikira yirabura yitwa fa dieze. Fa dieze ni ya fa plus 0,5. Ushobora no kuvuga ko ari sol bemol. Ni ya sol kubera sol kurikirana na fa. Sol gukuramwo inusu uca usigarana sol bemol ariyo fa dieze. Hama iyi naba yitwa sol dieze kubera uva kuri sol uja kuri dieze yayo. Sol dieze cyangwa ukavuga yuko ari la bemol. Nukuvuga uva kuri la ukurako kimwe, ukurako 0,5 ucutora rero la bemol canke sol dieze. Iyi nayo mubona yirabura iri ngaha iyi bayitwa la dieze, bakongera bakayitwa si bemol. Si nabibasiguriye izi noti zo hejuru kenshi ziba zifise amazina abiri kubera yitiranwa n'izina rihuje
na note uba washatse gutora muri izo zibiri iba ihagatiwe nazo. Okay, iyi reba yitwa la dièse canke si bemol. Iyi nayo iyi ni do. Okay, rero iyi piano yacu ifise ico bitwa octave. Octave no kuvuga iki? Numugwi w'amanote 12. Ayo manota avuyemwo haca haza octave igira kabiri, hakazi ya gatatu, hakazi ya kane, hakazi ya gatanu. Ati octave ya mbere rero ni iyihe? Ni iyi mubona itangura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Octave ya mbere ngaha iherera kuri siyo ngaha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Iyi ni octave igira kabiri. Nukuvuga octave ni ya manote namye ndababwira do re mi fa sol la si do. Mugabo iya mbere ibiri muri bass biri hasi, iya kabiri biri hejuru nk'ubu uravyumva. Nubu octave ya mbere umva ingene ivuga umve. Okay, reka ndeke kubagora cyane. Murabona ibintu duhejeje kwiga ni ibintu birebire. Kugira ngo bizobafashe ubukurikira, reka ndabasabe mubanze mu mutore igicurarangisho, uba gifise hafi atore piano, hama ivyo mpejeje kukwigisha uvyige mpaka ukurikirana ico cigwa cose ukimare, kugira ngo ninzana icigwa kizokurikira, icigwa kigira kabiri, bizogufasha kubera uzoba wamenye ivyo mu gice ca mbere. Ariko kugira ngo tuheze neza fresh, reka turangize dushiramo akaririmbo ko kubasezera.